Waruzi ko hari umusozi ku isi aho umuntu ashobora gupfa kubera gutera intambwe imwe gusa? Umusozi atari munini cyane ariko ugoye cyane ku buryo kuwugerako ari nko kugendera ku mbugita ikarishe cyane. Ariko kandi ikintu gitangaje cyane kurushiriza byose ni iki: hari abantu benshi baduga uno musozi ku bushake kandi atabwo banabukeye bafise. Muri benshi bawuduga hari bake bagera hejuru, hari n'abasubira inyuma batagishobora gutera intambwe n'imwe. Ariko none ni igiki gituma abantu benshi bashira ubuzima bwabo mu kangaratete kugira ngo baduge umusozi uhambaye cyane nk'uyu? Uyu munsi muri kino kiganiro mu buryo bwihuse tugiye kumenya ibanga rikomeye cyane ry'umusozi w'igitangaza, umusozi w'urupfu, umwe mu misozi ya mbere itinyitse cyane ku isi. Niba ushaka kumenya amakuru akomeye cyane n'ivyihishe inyuma y'uno musozi w'igitangaza, gumana nanjye muri ino video kugeza ku musozo, kuko inkuru yihishe inyuma y'uno musozi w'igitangaza ukaba umusozi w'urupfu irakomeye cyane. Aha ni kuri Olivier Info. Niba ari ubwa mbere uhanyuze, ibuka gukanda subscribe wongere ukande no kuzogera kugira ngo ivyiza n'ibikomeye binyura hano bihore bigushikira umunsi ku wundi. Nikaze mu kiganiro. Uyu musozi w'igitangaza ukaba umusozi udasanzwe ugaragara mu gihugu cy'Ubushinwa, kandi uyu musozi urazwi cyane ku izina rya Mount Huangshan. Uyu ni umwe mu misozi ya kera cyane kandi yubahwa muri iki gihugu cy'Ubushinwa. Ariko kandi icyo abantu benshi batazi ni uko uyu ni umwe mu misozi ya mbere iteye ubwoba cyane kurusha iyindi yose ku isi iri muri kino gihugu cy'Ubushinwa. Uyu musozi si muremure cyane nk'indi misozi tuzi, kuko uyu musozi ufise uburebure burenga gato metero 2000. Aha ni mu gihe imisozi tuzi nka Kilimanjaro ifise metero zirenga 5000. Ariko uyu musozi wo uteye ubwoba cyane kuko inzira iwujako ni inzira nto cyane, ikaba ari inzira ihanamye kandi iri mu misozi ikomeye cyane, kandi no kuri uno musozi kuwuduga naho hagarara akaba ari ahantu hato cyane ku buryo kugira ikosa rito cyane bingana urupfu. Hari aho uca ku kantu gato cyane gafise ubwaguke buto buteye n'ubwoba, kandi ano mabuye ameze nk'imbaho akaba yashizwe ku rutare rukomeye cyane, rukaba ari urutare rurerure. Abagenda kuri uno musozi baba bafise imyororo iri ku rutare ibafashe, bakagenda buhoro buhoro cyane kandi umutima ubutera cyane. Hari aho ugeruka bumeze nk'uri hagati y'ijuru n'isi, hasi hakaba ari mu mwoga kure cyane, aho uguye ushobora gupfa utarashika no hasi. Abagerageje kuduga uno musozi bavuga ko iyo ugeze hagati y'uno musozi ntubukira umuntu umwe, ahubwo uba uri hagati y'ubuzima n'urupfu. Hari n'abahagarara bageze hano hantu hagati bagatangura kurira kubera ubwoba bw'ikirenga. Ariko kandi ikibazo nyamukuru ni iki: kuki abantu benshi baguma baza kuri uno musozi kandi bazi ko ari umusozi uteye ubwoba? Harabaza kuri uno musozi kubera impamvu imwe: gushaka gutsinda ubwoba no kwerekana ubugabo bwabo. Abandi bagashaka gukora ikintu gishobowe na bake ku isi. Ariko kandi hari n'ikindi kintu gikomeye cyane gituma abantu benshi baduga uno musozi. Mu mateka uyu musozi wakoreshwa n'abihaye Imana nk'ahantu ho kwegera Imana no kwigunga no gusenga mu buryo butuje. Iki nico gituma bamwe bavuga ko urusu urugendo rw'umubiri gusa, uru n'urugendo rweranda, urugendo rw'umutima, urugendo ruhuza Imana n'abantu. Uyu ni umusozi ukomeye cyane mu mico ya Buddhiste, aho iyi mico ikomeye cyane mu gihugu cy'Ubushinwa. Ariko hano hantu nubwo ari ahantu h'amateka, akaga kariho karakomeye cyane kandi nakukuri. Umuyaga ushobora kuguturuka imbere utari uvyiteze, imvura nyinshi ikagushikira uriko raduga uno musozi, uyu musozi ugacika umusozi unyerera cyane, aho intambwe imwe gusa ishobora gutuma ugenda burundu. Ariko kandi uzi ikintu kibikurushiriza byose: nta buryo bworoshe bwo gutabara umuntu yamaze kugera ku no musozi. Iyo ugize ikibazo uba uri wenyene gusa, kuko nivyo uba wahisemwo. Iki nico gituma abantu bamwe bita uno musozi inzira iri hagati y'ubuzima n'urupfu. Uyu musozi ni umwe mu misozi y'igitangaza, imisozi y'amateka izwiho gukorerwa kw'ingendo nyinshi z'amasengesho n'ubushakashatsi. Ariko none wewe nyuma yo kumva akaga gashobora gutegwa n'uno musozi, wokwemera kuduga uno musozi n'ubwoba ufise ukwizera guhambaye cyane? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Nubwo hano hantu ari ahantu h'amasengesho kandi ari ahantu hera cyane, sagendwa n'abantu bose. Niba ukunda ibiganiro tubashikiriza n'ubuvumbuzi bukomeye cyane, ibuka kugira subscribe wongere usangiza abandi kino kiganiro kugira ngo ibikomeye n'ibiganiro bihambaye bihore bigushikira umunsi ku wundi. Naho ubutaha.